Mwaramutse bakunzi bacu, bakunzi ibiganiro byacu na Bienfo, ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese abivanye naho muherereye. Ese mwaramutse intore murameze neza? Reka ndabihera ikaze muri kino kiganiro cyano mango kugira ngo dushobore kwa twoyagamwe n'ibindi byazindutse hano iwacu mu karere canke se kuriko birabera muri rusangi mu karere kacu. Ariko imbere ya byose reka mbanze ndamukanye n'umusesanguzi ko nicyo kiganiro cyane dukoranye n'umusesanguzi kugira ngo nawe abashe kubaramutsa yongera nabaha ikaze. Asante sana Benita, neza ku ndamutso zawe no kwikaza umpaye mu kiganiro. Nizere ko umeze neza kandi ndabona umeze neza kabisa. Akuze nikamurika kabisa, usibye ko mu bindi ushira ubyimvye umperere nawe tugiye niko mu kindi bavuga oya nta gushira ubyimvye mu bindi ushira ubyimvye ibintu ni sawa. Okay, tatwe kari sawa rero neza cyane. Reka rero ndiramukiza n'abakunzi ba Bienfo aho baherereye hose. Yego, ndizera ko nabo bakomeje kugira ibihe byiza. jewe nkomeza ndabaha ikaze abantu turi kumwe. Ndabona batubwiye neza kabisa bakatubwira ko binari sawa. Ndabashimiye cyane, ariko ndabibutsa ko mwokwinjira tugira like, mwibuke neza ko tugira like, batarakora subscribe bayikore. Abakeneye bose kwinjira ntibemeretse kubibabwira niyo ndabisubiyemo. Abakeneye kwinjira muri group ya WhatsApp muze kumibonera amashusho n'ibindi birungikwa mu group ya WhatsApp ya Bienfo. Ayo link ni iwanyu yateguwe ku bwanyu kugira ngo mushobore kwa muronka amakuru y'imvaho uko aba yashikirijwe. Mugabo mvuze uko cumi ngara y'amani makuru twabateguriye habona ama video canke amafoto aba yatanzwe ku mirongo kuko bibabera ku mirongo y'urugamba dutanga muri oya hari amakuru aca mu group WhatsApp tudacisha ku mbuga sevre hariho na menshi. Yego, rero ubikeneye urajoining no group kugira ngo ushobora ko wasanga n'abandi bagenzi banyu kugira ngo ushobore kwa mwoyaga. Ibi ndabona ari sawa. Yes, turashobora kwinjira mu idonido cy'ikiganiro cyacu rero. Ariko rero Beni, yego imbere yuko twinjira mu kiganiro sinzi ko hamwe twaca bijya nabonye nawe wabibonye. Je nabibonye umusesanguzi, ahubwo je nanze kutayibonye impamvu nari nihoreye wanashimye. Abantu bijya umusesanguzi katabibonye kandi icecekere sima besanga mvuzi ibizo kumbe nawe wabibonye afete. Ibintu nabonye makingi. Yego, Uganda. Yego nongana nabibonye. Ariko kweli ubwo bajya abantu kweli ntibari bahorewe. Mfire umusesanguzi turi mu Burundi bufite demokrasi bwikukiye, umuntu wese akora icyo yumva ashaka kimuha amahoro. Reka twibandanye ikiganiro, ibintu turabiragira inyuma ya kamera. Abakeneye kumva iyo nkuru ngira ngo ariko ntaje. Reka twibandanyirize nsaba binjira bariko barinjira muri kino kiganiro mwinjirane like, commentaire, turazikeneye nizo z'ingenzi wanashima. Ariko nipfuje ko tuyaga kuri ibi bikurikira musesanguzi. Sinifuza ko turambira abantu kandi nifuza ko tuza nubwo twarambira tubabwira ibintu byumvikana kandi binatahuritse. Ndashaka ko tuyaga ku bihano ONU yafatiye imihari igize M23 na twigwaneho na bamwe mu donc na mu marongozi bagize iyo mihari barongoye iyo mihari. Benita kare nifuza ko tubiyaga ko byiramvuye numviriza ntuhogore. Yego, mu bisanzwe ijya n'intango. Urumva? Yego, ijya n'intango. Burya ibihano nyabihano bigiye gukoroka nk'imvura. Ubundi abantu benshi ikintu cyabatangaza cyane abashavuje wanashaka nabo nyine muri commentaire hari abatangiye kubivuga. Bari bazi ko ibihano u Rwanda bica bitangura gukoroka directement le 16 juste ku isaha ya mbere ya le 16 aho u Rwanda donc bimaze kugaragarira ko rwasuzuguye rwanse gukura ingabo zabo abasirikare babo muri Kongo. Mugabo ndakubwire ko ibihano ubundi byari byarateguwe. Bijya bihano ntabwo babiteguye jo ngo baca bisomeje. Bijya byarateguwe. Hariho n'ibindi byamaze gutegurwa inyuma
mu kiganiro cejo nakubwiye rindira mu ntango z'ukumunani Yego. uze kwirabira ingene ibintu bigiye guhinduka. So rero wumve ngo abantu benshi bishwe no kutihangana, bananirwa no kutihangana. Donc abenshi bariramanse ku buryo wanashaka n'ubu atani icizere bagifise yuko hari ico amakungu agishoboye kuri Kagame. Bamaze gufata Kagame nk'akamana, nkaho ari kibirengeye. Mugabo ndakubwiye nti we rindira bigiye gukurikira. Mu bisanzwe kuba ONU yashoboye gufatira ibihano Corneille Nangaa bijya biravuze ikintu gihambaye cyane. Ahubwo nyine umbabarire gato ya Musesanguzi, umbabarire gato tubanze tubwire abantu abadukurikirana muri mwanya bamwe mu barongozi abagize ino mihari bahawe ibihano. Yes. Harimo bamenye n'ibihano ivyari by'ubusanzwe neza cyane. Hariho Corneille Nangaa wo muri M23, John Manzenze, yes, nawe nyine wo muri M23, Colonel Sematama Charles, reka kumudegrada Charles. Si wamugize general. Indese. Sematama. Navuye Colonel. Sematama ni general reka ibifo bagana ntibave bikwiye. Uyu nawe rero Sematama no mwitwigwaneho na Uwimbabazi Sebastien wo muri FDLR, Gustave Kubwayo FDLR, Mohamed Rumisa wo muri ADF. Mu bisanzwe aba bantu ibihano bafatiwe cyane ni d'abord bafatiwe no by'ubutunzi ngira ngo abantu barabizi, ariko kandi bafatiwe ibihano yuko umusanzwe ntabwo bemerewe kuja mu gihugu na kimwe kiri mu muryango wa ONU. Ntibikunda, ntabwo bavyemerewe. Ariko kandi hejuru yuko aba bantu bafatiwe ibihano n'umuhari w'iterabwoba M23 hamwe n'ubundi w'iterabwoba twigwaneho nayo yafatiwe ibihano. Ibi nuvyumve. Nariko ndavuga nti rero kuba ONU yafatiye ibihano nako Corneille Nangaa bisobanura ibintu byinshi cyane. Ubwa mbere bisobanura ko atabundi buhungiro namba ashobora kuronka Corneille Nangaa kiretse kwirukira kwa Tshisekedi. Nukuba Tshisekedi niwe afise gufata Corneille Nangaa wanashaka kanamukura ko nibihano. Ni Tshisekedi afise iyo droit wenyine. Kandi afata ibihano na ONU. Akabimukura none yafata ibihano na ONU, sivyo? Ni hehe yohungira? Aho yohungira ni hehe? Ntashobora kuba yoja muri Kenya, ntibikunda. Nukuvuga agiye muri Kenya yoguma turatura yibaza ko aramwirukako. Menya ko nigoma agiye kuhaba nk'imbeba. Donc agiye iguma yikanga inyawe ikirayirukako. Agiye guma turatura. Oya, niyo bayeho neza. Uyu agiye kubaho nk'imbeba iguma yikanga inyawe igomba kuyirukako. Mugabo sinaho urukuntu uvuze Musesanguzi ngo Tshisekedi yo mukora k'ibihano nyamufatiye. Oya, nakubwiye ni ahantu hamwe afise kuba yohungira. Ni kwa Tshisekedi. None ntuzi ko Tshisekedi hari ibihano bamufatiye. Harimo n'igihano cyo gupfa. Tshisekedi. Nta makuru ufise. Tshisekedi hari ibihano leta yiwe yafatiye Corneille Nangaa. Yego. Banamushize ko n'amafaranga. Ndanguye ngo Tshisekedi niwe bafatiye ibihano. Oya. Kandi rero ibi byabaye kuri Corneille Nangaa nico kimwe na General Sematama Charles wo muri twigwaneho. Kujya kuntu yahora yidumba muri leta zunze ubumwe za Amerika kavayo, kujya kuntu yahora agenda i Nairobi nkaho menga ni mu nzu yubatse, bijya wapi? Bijya bigiye guhagarara. Ntabwo azoba kigendera mu ibarabara yemye. Menya ko nahajya igoma kuhagenda azohagenda nk'umusuma y'ivy'ibitoki. Azwa umusuma y'ivy'ibitoki ngiragenda ko baguza nkuko. Ahubwo reka mvuge nk'umutaxive. Umutaxive bagenda gucyara ari umukasito umukiriya. Niko na Sematama agiye kugenda bigiye kumugendera. Kubera ko nawe agiye kuzoshigwa ko amafaranga
cyo kimwe na Corneille Nangaa. Burya mu minsi iri imbere bagiye kubashira ko amafaranga, uzofata kanaka azohabwa amafaranga nganuko. Ico gihe rero wumva yo kubuzima bwabo buzoba buri mbugiye mu kangaratete. None Gabeni bamushize ko nk'ibihumbi 50 by'idolari, ako we wamubonye n'otima umwiyahurirako ukavuga uti je sinasubiye kumufata mugabo namuhaye somo yapanya vrima yafuye ayo maya ni muyabe. Naho nibaza kera bisanguzi numvise ingene bafashe Gaddafi Mohamed, sinima niyeze mbere Mohamed sinima Gaddafi, Muammar Gaddafi. Yes, Muammar, yes. Uko ndiyumvira ukuntu bamufashe Gaddafi baramushinze bamufashe kugira mutore bamutoye gute afise uzijya mateka kugira mutore bamutoye gute. Rero naciye ngo ati nk'umuntu yamutanze kubera amahera vrima yero mujama wiwe yaramugire confiance ati mpuze ncemba n'ukuntu waruzi naba niko bigiye kumera. Kuko azo ari Goma avuga ati mahera yaguze umwana we kanaka yonca umutwe nubwo atontura ngaro nkancisha yonca umutwe akavuga ati namwiyahuriye ko aya mafaranga ni muyambe. Wumve ngo bagiye guturatura, bagiye kubaho binyegeje. Burya no mwitangazamakuru ntituzongera kubabona. Nana ngine yahora akunda kubera kwifotoreza aho byabereye. Benda kubwiye Corneille Nangaa arashobora kuza mu itangazamakuru rimwe aje kuvuga ko bamubesheye yisigura bamurenganije, mugabo ntituzongera kumubona. Burya ibyabajya abagabo byaheze kubera ko bagiye gushigwa mu migwi babita gute aba international terrorist. Bagiye gushigwa mu migwi y'aba terroriste international y'ihebe mpuzamakungu. Voilà ndaronse nivyo c'est vrai, bajya bagiye gushira mu migwi y'ibyihebe mpuzamakungu. Tiro bashaka kubatuma ko muri hariya babatuma ko kandi bagomba gushika ko amafaranga erega ibikorwa bariko barakora n'ibiterabwo. Ikindi kandi rero burya sinzi ko wewe antukura bizi wewe turakona usanzwe nabizi. Ubundi nujya mani nzenze ujya kuba yafatiwe ibihano na ONU no kubwira ko arakaga gakomeye na kaga gakomeye kubera iki ujya mani nzenze urazi ko yahora aja mu biganiro aserukiye M23 ajanye n'abandi mu biganiro. Ujya kubadukurikirana kuri BFO murazi ko yari yigeze guprometa ko azotoroka M23 akayihunga. Kuba rafatiwe ibihano mande majambo ni kubera ko ivyo yasezeranye atavyo yashikije. Urumva ivyo yemeye ntabyo yakoze, bivuze ngo rero ubu nawe ntabwo agifise uburenganzira bwo gushobora kuja mu biganiro. Umuteroriste yeje kuganira nande ntibikunda. Menya neza ko rero aba bagabo ibintu byabo bigiye kudabuka. Nubwo bamwe bavuga ngo ibi bihano ntacyo bigiye kubakorako, nuko atavyo bazi. Bene kubihabwabo barazi ko bafashwe mu izosi hajya batowe ingoto. Ndakubesha barabizi cyane gose. So menya ko M23 hajya bayejeje, M23 hajya bayicimuta c'est fini. Ibi niko bimeze. Menya neza ko M23 hajya bamaze kuyishira kagozi mu izosi kubera ko abarongozi bayo bagiye gushigwa ku migwi y'ibyihebe mpuzamakungu y'aba terroriste international. Bya bindi bahora bitwaza kubagira uko ibyabo bibaye poto. Ndakubesha kujya bahora bikarakaza ibyabo bigiye kuba ndazi. Hari ikiganiro nako ndakurikirana cyangwa hakujya Kanyaru bo babivuze neza. Bavuga ngo bari basanzwe ari aba terroriste atabihano barafatirwa. Ubuho ataco bacera bagiye gukora iki? Ati bihano babafatiye bigiye gutuma
baba bihevye ikaruhariwe gusumba bari Qaeda. Donc nakuja bavuga ati VIP akacabaho VVIP. Donc ni terroriste ti terroriste. Niko bigiye kumera. Ikindi kintu gihambaye wanashaka. Burya bisa nkaho ibiganiro biburijwemo. Biya? Bisa nkaho ibi bamera mu biganiro n'ikitusa biburijwemo. Kubera ko d'abord bamwe mu baserukira iyi mihari mu biganiro bafatiwe ibihano. Kandi wibuke ko na M23 ubwayo yafatiwe ibihano. Ibyo vyibuke nariko munabira manta ati none ni gute abantu bariko baja mu biganiro byerekana ko bahisemwo inzira y'amahoro oni ibafatira ibihano nubona ko ngo oni yoba yahengamye umva niko bajya bavuga mugabo ukuri barakuzi na oni yahengamye ubundi bijya biganiro byaba ntaco byariko biravamo ndimo tonda twerekana c'est vrai ndagukiramo gato kubera kugomba kunshiramo nimbabarira gato kubera uzowanya iki kibazo ku ruhande ukibaza meje oya si kibazo kuko ndacakwishura ibyo wabambaje si kibazo musanga mbabarire ndakutwa mwanya gato nshaka kukubaza iyo bakubwiye ko uri umu bajya bakunda guhamagara gute uri umu intera hamwe Imbonera donc umuprofete uzubyimva gute mbabare ndakujenya apa pembeni y'ikiganiro urabitahuri nakubesha ibisi ndavyegereza umutima birakubabaza cyangwa birakuryohera cyangwa ni kubibona oya umuntu hari umuntu ashobora kuvuga ko ndi umugabo ntabayihenze hari umuntu ashobora kuvuga ko ndi umuhanuzi ntabayihenze ndakwibutsa ikintu kimwe msasangutse uribuka ikiganiro twakoze harashobora kuba haheze nk'ukwezi cyangwa amezi abiri uvuga ko kugira ngo M23 cyangwa FDL ishobora gucika intege cyangwa irangire bazoca imitwe cyangwa bazohetangura ibihano donc ibihano abarongozi babo bakuru iki kintu bacibuka urabivuze nshye nibuka ikiganiro twakoze uri kutubwira yuko bazobasanga hariya babahani exactement rero sinahora ndavyemera byo kuri profete no musi ndavyemeye nta muhanuzi yemerwa mu ntara y'iwabo oya ubundi sinkenera ko n'abantu banabifata bazi babona ibyo bazi bemera ibyo navuze bisohoye kubera ko abatangaza amakuru ni benshi n'abasesanguzi ni benshi inkuru imwe tuyisesangura ubutandukanye umwe wese kandi abase byashingiyeko rero niyo mpamvu nkunda kuvuga nti jewe iyo nababwiye inkuru runaka muze muraba resultat kuko nje sishikutse tubandanye muri commentaire niwankubita ndabona hano Jafeti yashavuriye ngo Benita zirorera aheze ureke kutoba ibintu mumbabarira nikina nibutse vraiment okay reka twabananize rero mu bisanzwe bijya bihano ONU yafatiye ijya mihari y'iterabwoba nka M23 natwigwaneho byaje kongera inguvu Tshisekedi muri izi ntambara kandi byaje no kongera inguvu Trump zimuha rero nawe gutegura ibihano bikakaye urumva gutegura ibihano bikakaye kugira ngo niyafatira ibihano ruhasha inkotanyi na M23 ntibazi bavuga ngo ni Trump yapendereye voilà que na ONU yamwibanjirije sinzi ko kurayibona ariko rero nubwo atubwiza M23 gusa ntabwo atubwiza ibyo barongozi ba FDL bafatira ibihano none Gabin FDL mu byuko ushaka ndavuge kwiki FDL ushaka ndavuge kwiki mu byuko none bajya abantu babiri bo muri FDL bafatiwe ibihano none ko kuvuga atacibivuze umbabare gato gute nyine uvuga ko atacibivuze atacibimaze mu busanzwe bijya ibihano byafatiwe aba FDL ntacyo bimaze c'est nul et sans effet bien reka nabikwereke mu busanzwe bitewe nuko aba FDLR bari basanzwe bari mu bihano nk'abijya bafatiwe kubera kagambane ka otani sinzi ko buzi amateka wa FDLR ariko abadukurikirana benshi ndazi ko bayazi ubundi FDLR isanzwe iri mu bihano nk'abijya bafatiwe kubera kagambane ka otani
na Amerika y'imbere ya Trump. Amerika yatwagwa na ba Joe Biden. Urumva? Ivyo bihano vyatumye FDLR badashobora kuba boja mu biganiro. Ivyo ari byo byose ni navyo rero uyu munsi tubonye ONU itanguye gukora nk'imvura kuri M23. None ntuzi ko FDLR bayita umugwi w'iterabwoba? Ntuzi ko Kagame afise droit de poursuite? Burya Kagame hari ibintu mu by'ukuri twavuze kuri BF. Sinzi nimba afise abahanuzi bamuhanura. Byose turabivuga ngaha. Erega n'amateka yisubiriza. Uzi ko na Tshisekedi ashobora kuzohabwa droit de poursuite ya M23 ahizo biri hose. Kujya Kagame yahawe droit de poursuite yo gukurikirana FDLR. Ibi na Tshisekedi droit ashobora kuyihabwa. Kandi si kera aramutse rero ayihawe. Bazoja hiya ba M23 tutabisha. Bazoja kwa Museveni hibambe. Kwa nyine cyubahiro General Major Neva. Tuzobakira tubagutungane. Gusa hari abo tuzokima ubutungane vraiment. Tubashire muri monima, twubake monima abantu bazora bari amahera. Mugabo abandi tuzobakira, tubashire tubahereze ubutungane mpuzamakungu bukora ivyabo. So niyo mpamvu rero ndiko ndakubwira ati ibi bihano byaje kongera inguvu Tshisekedi no kumuha amahigwe yo kweradika kurandurana n'imizi ikintu citwa M23. So burya niyo mpamvu FDLR yari yimiriwe n'importe où kuja mu biganiro, sivyo? Niyo mpamvu FDLR yari yimiriwe no kuba yokora igitero ahariho hose, kubera ko yafatwa nk'umugwi w'iterabwoba. Iramutse ikoze igitero boyigwanije nka kujya bagwanya Boko Haram, boyigwanije nka kujya bagwanya El Shabaab, nka kujya bagwanya za Hezbollah n'indi mihari y'iterabwoba, kuko bari bawushize mu mihari y'iterabwoba mpuzamakungu bitewe n'akagambane ka OTAN na Amerika yatwagwa na ba Joe Biden. Igikombe bamwishireje ku FDLR nabo nico batanguye kumwerako, ntavyo babona neza. Erega na FDLR ntibyakorotse nk'imvura ngo ba haza kamwe biza gusakara, biza gushika naho badashobora no kuba bo kwinyagaza, bo kwihindukiza kubera ibihano bari bamaze kuba bashigwamo. Ibi rero biraje gutuma M23 irangira. Ndakubesha bije gutuma M23 irangira. Nibandaneze kw'ikino warumbagije. Reka mbandanye gato. Erega sindakwishura. Ngomba kuzana kwishura hahandi atakangonongono. Ndome kurundi kabisa. N'abagukurikirana baba bafite bya kibazo bumve nyishu mu mpande zitandukanye. Nakubwiye ko bijya bihano bavuga ngo byafatiwe ngo aba FDLR babiri. C'est nul et sans effet. Ntaco bimaze. None waruzi yuko bajya ba FDLR bashobora kuba bafatiwe ibihano kugira ngo babandi bakunda kubweja ntibavuge ngo oni yapendereye ihana babandi Kagame gwandira gusa. Ako kantu wowe wakimviri omwe kandi ako kantu koshoboka? Apana koshoboka. Niko none apana koshoboka niko. Urumva? None uzi impamvu ubundi FDLR mbare kino kintu ndakivuge nubwo abantu bashaka kutagitahura, ariko utagitahura arakibaza ndagisubiramo naco bitwaye. Ubundi FDLR bajya ba FDLR bafata ibihano, mvuze ko batandukanye na FDLR nyakuri batubwiye Kagame arondera. Nuba mbeshe batandukanye gute? None tuvugana ukuri. Muri bajya abantu bafata ibihano wigeze wumva mu izina rya Isidore Mbayahagaweho? Oya, tuvugana ukuri.
hari izina rya Kikwete wo muri Tanzania wumvisemo none abasaba FDL Gabeni tuvugana ukuri nawo mu FDL kataje numvisemo hari izina rya BF wumvisemo muri bajyana oni yafatiye ibihano hari izina rya BF cyangwa rya Musango wumvisemo cyangwa rya Benita hari izina ry'impunzi ziri muri Uganda n'ahandi wumvisemo hari izina ry'abajya bari muri za Nyungwe n'ahandi wumvisemo iyo ndakubwira ko FDLR twebwe twigishijwe na d'ailleurs bamwe James Kabarebe yivugira ngo yavuze ngo nibo batsinda amashuri ngo muri Mozambique nibo babambe muri za Mozambique za Namibia n'ahandi hari abo wumvisemo ntanajandi kinumvisa Byarimana ujya inzira karenga nta n'icyayi ifite urumva niyo mpamvu nakubwiye nti rero FDLR bajya nyine batwigishije kuko nanjye bavuze ko ndi mu FDLR itandukanye na bajya babiri bafatiwe ibihano biratandukanye niyo mpamvu navuze nti c'est nul et sans effet kubera ko d'après Inkotanyi FDLR ni ideologie ntabwo ari bajya abagabo babiri twabonye bafatiwe ibihano ndakubesha wowe tahura yuko FDLR ntaho ihuriye namba nabijya bihano bafatiwe kubera ko bafise wanashaka na droit yo kuba bohindura rijya zina bakitwa irindi zina ibikorwa bakabibandanya none nituzi ko hari FRN wigeze wumva hari numwe muri FRN dufate nka Giovanni Antoine yafatiwe ibihano usibye ko ntari buvuge nabandi ngo ndabibutse Inkotanyi ndazi ko bwaduzi bazi rero ivyo nakubwiye bajya bafatiwe ibihano kugira ngo bamwe bakome induru ntibavuge ngo oni ngo yapendereye ngo urabona ngo yafatiye ibihano gusa babandi ntaje no gusubiramo umucamu babona kandi ubundi bijya byaje no gukingira ingingo nyinshi Trump agiye gufata na Tshisekedi kuko ibihano Trump wagiye gufata bije kurangiza Inkotanyi na M23 ya uvyumve ibihano Trump agiye gufata byo bije kubafunga kinywa rero bino bihano bya Trump byamaze gukingirwa deja harimo FDLR bafatiwe ibihano deja ariko rero atari bateye umutekano muke barabejeje mugabo bafatiye ibihano nene ko bafatiye ibihano abantu babiri gusa Nzenze na nanga yivuze ugaca uvuga ngo bagiye gusenyuka how gute none gabyo tahura ko M23 answa yafatiwe ibihano M23 yose yafatiwe ibihano nk'umuhari natwigwaneho nk'umuhari bafatiwe ibihano ongera ko abarongozi babo donc nk'umuhari ni barafatwa n'uburongozi bagafatwa wumve ngo kuba M23 nk'umuhari yafatiwe ibihano na bamwe mu ndongozi zabo bakaba bafatiwe ibihano ntiwumva ko aya mazina y'aba barongozi aje kwiyongera kuri yandi yes kirere kiriko kiratudiranje gato ariko bisanze niba twihanganiye cyane ibintu byaryosha ariko nduma ntibisezerana kabisa turashobora kubandanya ubu nibisawa ubu ni bon okay merci beaucoup nariko ndakwishura Beniti kibazo waruvuze mu bisanzwe tahura ko d'abord Corneille Nanga niwe coordinateur wa M23 kabisa Mani Nzenze niwe novuga yararongoye iperereza rya M23 General Charles Sematama niwe ahagarariye Twimareho sivyo rero kuba abantu bafatiwe ibihano ntubigeranye n'abajya ba FDLR ntubigeranye namba ahubwo rero bino bihano abantu bagabo bafatiwe ndakwereka icyo binasobanura cyane gusura ubundi ni nakajyo keza wanashaka
bashatse gucecekesha zijya ntakebwa ziriko zitegura manifestation hariya Kinshasa. Mu yandi majambo bashatse kubereka ko baramutse babikoze bazoba bariko bigwiriza amahigwe nabo yo gufatirwa ibihano mpuzamakungu, kubera ko bazoba bagaragaje yuko bashigikiye abateroriste, bashigikiye ivyihebe, bashigikiye smart term iri adekwa nokoresha smart mugabo ni umve ngo nakaje ko kubacecekesha no kubatera ubwoba. Ni umve ngo rero burya bagiye kwiyarinya ku mpanuro Neva yabahaye, sigisabo n'itegeko, bagiye kwiyarinya, bagiye kuyoboka Tshisekedi, kubera ko ibihano bitanga gufatirwa aba muri M23 nabo ibyo bariko bakora bikaba bisa n'ibigiye gushigikira M23 nabo byo bashikako. Ni bimwe mu kindi bavuga ngo inkoni yakubise mukeba urayirenza urugo, utayirengeje urugo niko bimeze. Rero menya neza ko bijya byose Corneille Nangaa yahora yivovota yakwa naho kwigira mu influencer igiye guhagarara aho giye kubona ka discours kiwe kamwe gasa nakanyuma avuga ati jewe bandenganije bambesheye mugabo ntacu kazofasha. Ndakubesha ko nababasaza bahora babafasha mu byo bwa diplomasi bahitanywe n'umwaku wa Kagame bakipfira ubu barabigira gute? Umwaku wa Kagame warahitanye babasaza bahora babafasha diplomasi bagafukama bagakoma induru ngahango gabanya hawumve ko atayandi mahitamwo bagifise, nta yandi mahitamwo bagifise, kubera ko aho banashaka nk'uyu Corneille Nangaa wanashaka na Sematama cyo kimwe na Manzenze barashobora guca bakurwa mu burongozi bari basanzwe bafise, barashobora guca bahindura amabanga, kandi no kuguhindurirwa amabanga ni kimwe mu bizoshobora gutera amakimbirane muri M23 natwigwanira, kuko hari abatazovyemera bavuga bati no nta kuntu bohanwa na ONU namwe muce mu bahari vomo ntigikunda. Abandi nabo bavuga bati abakuguma ku burongozi nugushira imihari yacu mu kaga, ntidushobora gutwagwa n'aba international terrorists, ariko niko bikunda bashobora guca batakaza ibanza barimwo bisange bagiye inyuma ya kamera nka Benita wenda beje bisange bavugira inyuma y'igikari nka Benita tigiragaragara, kandi kare twa kuma tubabona bambara amakoti bavyimba oya suteza oya gusa ko bahera imbere bahera inyuma nk'ujewe nshatse novuga ati okay ndakeneye kuza imbere ya Musesangutse mugabo wanye ntivyokunda ngo bavuge ngo baragarutse imbere niko bimeze kiretse sinzi bazuye ugera umwami wa Qatar nujya mu senateri wa Amerika yapfuye, ariko biraboneka neza ko inkotanyi ziri mu marembera kabisa. Ubivugura bite? No kuri kw'Imana icambere cyo bamenya nuko Tshisekedi agiye kwihutira gusohoza imitahe mpuzamakungu kandi kahana imitahe mpuzamakungu kandi kahana. So ivyuko inkotanyi ziri mu marembera bene ibi narayivuze kuva kera, sivyo? Narayivuze kuva kera mugabo irindira gato mu ntango z'uko 8 niho uza kuvuga uti bya bintu Musesangutse yavuga wallahi ni bidonda bibonye ntabwo bwari ubuhumvyi mvuga babandi bavuga ngo n'ubusira bwemba nanyoye atari ubwo bananguriye bazovuga ati ntabwo ari by'ubusira bwaye kabisa. Nukuri pe kubera ko ibintu bigiye gukurikira rindira gato urabe wivuze neza nakasamuze kabisa. Rindira urabe ica abanyarwanda bita umujinya wa Trump. Naravuze ni buriya Tshisekedi hari tunakora na Neva kugira ngo baduze umujinya wa Trump.
ubu rero umujinya wa Trump ni murindire gato mugiye kubona ugeze aha niko batambona igikombe gisa n'icuzo ni murindire murabe ibitendo Tshisekedi nanye n'icubahiro Evariste Ndayishimiye bagiye gukora mwe mubirindire gusa bene sindaguhaye igihe ngo uvuge ngo ni imyaka yica nk'iki mugabo sikera vuba cyane mugiye kuraba udutendo bano bubahwa bagiye gukora sindaguhigiye kubera bya politike bihinduka bishobora guhinduka ugasanga Kagame yavuze ati nta kundi reka jewe nisumete cyangwa ngiriki mugabo wumve ko tugiye kubona ishavu rya Trump urugero rigiye kugerako contre abanyarwanda ibi uvyumve ubitahure kubera ko amajambo bamwe n'abandi bagiye bavuga berekana yuko nyene icubahiro General Major atacashoboye amajambo abantu bagiye bavuga yuko Tshisekedi ngo ni gipurizo yuko Trump atacashoboye cyane bagiye kubona bagiye kubibona yuko ibyo bashoboye bihari kandi ari byinshi abari mu Rwanda n'abari mu mashamba ndetse ndavuga gute akakomantere karantwengeje ngo Trump ngarantwenze n'urya munwa wiwe avuze abavuze ntahindura kabisa arabantu so reka twibandanirize bene mu bisanzwe isi iramaze gutahura ko abaturage abenegihugu bari mu Rwanda n'abariya bahunze bari mu mashamba bari kwicwa n'imbeho batari kubaronka ibyo bafungura n'abariya bari muri za Nyungwe yuko bose arabavukanye isi yamaze kubitahura rero kuba isi imaze kubitahura niyo mpamvu burya narabyerekanye neza abagiye badukurikirana narabyerekanye neza ko izi ntambara ziri muri Kongo ubundi nizo gutorera umuti ikibazo abanyarwanda bafise narabisobanuye bibaye na ngombwa nzobisubiramo izi ntambara ziri muri Kongo nizo gutorera umuti ikibazo abanyarwanda bafise niyo mpamvu rero iyo navuze ni izi ntambara zigomba gutwarwa buke buke jemba narabonye impamvu zagomba gutwarwa buke buke kubera Kagame politike yiwe niyo uko kumbure bajya bahunze baramutse bagize ngo batahe bazosange mu Rwanda atabagihari atanibigihari niyo politike ya Kagame ni wawunda kubwira ati ninapfa nzogenda ibyanje byose nabiriye kabisa niko ameze ninapfa nabanje tuzopfane mugabo twariye exactement kubera ko Kagame ahagarariye akagwi kiyita ko kagwanira canke gaharanira uburenganzira bw'abatutsi sivyo ariko sha abatutsi bari hariya za Gisagara bari za Nyamagabe bariya bariko baragira baraturatura mu Buganda bajya bariko bikorera amabuye n'ikitusa bicwa n'ibyo ntanazi bajya se ntibari mu bo Kagame avuga ko bavukanye imbuto zo gutwara navuga ko ari muri babandi bari mu kagwi karemewe kurongora aha rero sinje kuvuga abicwa ijoro n'umutaga sibyo ibi byose rero intambara zabaye Holanti zagiye buke buke kugira ngo bazokwishugwe ivyononekaye bitabaye byinshi ibi byose kuvuga ku batutsi gusa abahutu bobo ubwo none gabene ushaka abahutu ndabavuge kwiki nuko numvise gusa ubwatutsi iby'abahutu nibikivuga no kure iby'abahutu wapi iby'abahutu nikivuga uzi impamvu none iyo ndiko ndavugira abantu muri rusange bibaza ko mba ndiko ndavugira abantu abahutu ntibarimo
iyo ndiko mvugira abantu muri rusange canke iyo ndiko ndavuga bajya abantu bagorewe mu mashamba bataronka ibyo bafungura bataronka ibyo bambara bataronka n'ibyo bifuka wibaza ko ndavuga abantu je nubisuvuga yuko ari abantu zera gusa arabatutsi tabavuga Uganda hari abatutsi ndavuga particulièrement mugabo iyo ndiko ndavuga muri rusangi mba ndiko ndavuga abahutu kajemba ramenga bigize umuvugizi wa FDL zimam Usigaye umuvugizi wa FDL gamusasangutse je ntabwo ndi umuvugizi wa FDL ntabwo ndi umuvugizi wa FDL kubera ko ubundi ushobora kubitahura wowe nk'uko ushobora kubitahura ko nigize umuvugizi wa FDL mugabo ntabwo ndiwe jewe abantu bafata nk'umuvugizi wa FDL kubera ndi mvuga kuri kandi ba James Kabarebe bafashe ko abantu bose badahuje ivyiyumviro ari aba FDL je ndi umupatriote sivyo jewe ndi mvuga kuri ndi umupatriote iyo ndiko ndavugira abantu bariko bararenganya iyo ndiko ndavugira abantu badafise aho bavugira mba mbona ko ivyabo bisa n'ibyibagiwe bamwe n'abandi bafata nk'umuvugizi wa FDL ariko siko bimeze jewe ntabwo ndi umuvugizi wa FDL nk'umuhari jewe ndi umuvugizi w'abantu novuga bafise nka ideology ya FDL muri shitero kumwe James Kabarebe yavuga abansi nukuvuga abakunzi b'amahoro bose bitwa ba FDL jewe ndiko ndavugira bajya mba ndi proud jewe bizontera umunezero bizontera ishema igihe bajya bene gihugu b'abanyarwanda bari mu mashamba ya Kongo bari mu makambi y'impunzi bazotaha iwabo hama nanje nkaja kubaramutsa turabana amaso ku yandi imagine bavuga bati wabonye wa muntu yatuvugiye how much nzoduga ibiro nzomugaza neza donc uzowigiye nka Trump imagine rero je ndageze mu Rwanda barampaye icicaro wanya mwatuvugiye kandi nkaca mvuga ati ndafise manager burya ivyumvire bashaka kuba urukuri nimera basi muri uwo munsi tuba turi kumwe kandi oya naco ndiko nshaka kwereka jewe ingene biza biteye ishema nambaga kabira ubonye mwaje tuvugira incha mbona kaje nanje ko president manager wanje mwabonye manager yafasha gutunganya ibiganiro kugira ngo tubavugire ukunakuriya manager wanje amenyane n'abarongozi baba bizi mu nzira zimaze imyaka n'imyaniko mu gahinga kivuga ko mbye dufa biza biryoshe ibi je nibyo ndiko ndaharanira neza cyane inkotanyi zimbura zivuga ziti ujya ni wa muntu yatuma ukuri kuja ahagaragara ujya muntu akwiye icicaro ciza aba bamaze imyaka n'imyaniko mu mashamba badafise ibyo bafungura imibu bakubiti bagira iki bavuga ati wanye wa muntu wicaye impande ya Kagame na manager wanje haje imbere ya Kagame agari ga mu Kirundo Benita azabe wicaye impande ya none yizi ntera hamwe nkabayirike par exemple urumva bajya ni bashemza bande ba Agnes urumva bajya kuko bajya ni bundi ni bitambambuka ni bitwengera abarozi muri ibi ntavyo batahura baradushobora kuza turi kumwe ko bazaba bahugutse ndi kumwe n'abari bari muri za Uganda nka Robert ndazameze nkacage mu ijuru inyenyeri zawe abasaba bakijije urumva rero iyo banyita ko n'umuvugizi wabo basugira birambabaza birashimisha biranezereza ico gero na manager acafasha rero abarongozi babo kubaha ivyimviro bipanze neza kugira ibintu bigende agu president that is my boy ibi bintu kura mu Rwanda ariko rero bijya musasanguzi Kagame birabakanye nko bitubwiye so no Kagame arasugirizwa muri abibona oya ntavyo murabona nako kumenga twakorana ikiganiro Kagame turarangiza ungarukanye mu bindi bibazo vre ntabwo turarangiza dushaka kutwereka nyine how reka ndabikwereke Paul Kagame asugirizwa reka twangize kuri ico Kagame narasugeza ngo muyibone kubera ko musanzwe bya bihano
oni yafatiye bajya ugira ngo Tshisekedi ari kumwe niho yarari rindira rero vuba cyane Tshisekedi agiye kwicarana nabo arunge umunyu ashiramwe birungo bihagije nimba ari bijya bihano byafashwe Tshisekedi atari kumwe nabo atariko ararunga umunyu Tshisekedi niyamara kujayo agashiramo ni onja twa magi agashiramo tumagi agashiramo kirungo tayari mari bizoca bigenda gute ntihazofatwa tuya n'udupeti tw'ibihano hazofatwa ibindi bikakaye cyane rwose harakana hagiye son excellence Neve wala bari mu marembera nukuri bari mu marembera bariko barasezera wa undi yarimba ngo batera igere rya nyuma yewe nawe nuko kuzanira mikrofone na amplifier gatenga tuzokora igihe Tshisekedi azobagiye muri oni kubisobanura neza doze n'akabafuro ugatereke haji inyuma kugira ngo turavuga ijya ndirimbo nzokora remix nzokora remix kabisa ariko rako kantu uvuze byo nikanyohe musesangozi kubera ukuntu uvuze yuko udashaka kuzojana mu gihe batuzojana tuzoba tugiye kwigina ubwiyunge bw'abanyarwanda abari mu mashamba bazoba batahutse icyo gihe tuzofata bisi urumva pana Air Rwanda habo tugiye n'ikinga byoba byiza turazi turabana nyine bimeze exactement urumva tugiye kwigina ubwiyunge bw'abanyarwanda ubwiyunge butabogamye atari hamwe bavuga ngo aya mazi ngo aja mu Rwanda ngo nayo mu Burundi tuyajamo nera dukaraba mu mazi apana vyenda ngo ntabyamo ku Rwanda ngo ndi umunyarwanda umututsi aba proud yo kwitwa umututsi mugabo habanje kwita umunyarwanda umuhutu abe proud yo kwitwa umuhutu ariko yabanje kwitwa umunyarwanda cyo kimwe n'umutwa uko ayo moko yose no mu Rwanda arahari hama rero tuje gutembera za Serena turangiza ikiganiro mamaze kumenya gusangiza tuyagiye wagize ikibazo akasanga twavuye live arashaka gucanka muri commentaire udusigira na like n'ivy'ingenzi cyane rero mukomeze kugira ibihe byiza n'akazi keza turasaba mu bindi biganiro by'uno munsi nyene murakoze naho butaha